Komeza n'umuryango w'ibihugu 21 byo muri Afrika. Uwo muryango ukaba wemeranije ibyo bihugu vyemeranije hagati yabyo gushobora gushira hamwe inguvu na cane cane kugira ngo bashobore kugwiza ubutunzi mu bihugu vyabo, bongere bashobore no guhanahana urudandazwa vyoroshe, ndetse bashobore no guhamagarira abanyamitahe kuza gushinga imitahe mu bihugu bigize uwo muryango w'ibihugu vyakomeza. N'isoko rusangi rero yagutse, novuga ifise amahirwe kuko murumva ko ibihugu 21 byo muri Afrika bigiye hamwe bica bigira umuryango munini, haba mu nguvu z'abene gihugu ubwabo bagize uwo muryango, haba kandi no mu guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu bigize uwo muryango, ndetse no gushira inguvu mu guteza imbere ibisata nduzabutunzi mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu vyakomeza. Novuga kandi ko ari soko rusangi ifise amahirwe manini kuko isanzwe iri mu soko rusangi yindi, novuga zone de libre échange tripartite. Iyo soko rusangi ikaba ari soko rusangi ihuriramwo ibihugu bigize komeza, ibihugu bigize Afrika y'ubuseruko, ndetse n'ibihugu bigize Afrika y'ubumanuko ariyo SADC. Iryo soko rusangi rero ry'iyo nyabutatu komeza, EAC na SADC, novuga ko ari soko naryo nyene umuryango w'isoko rusangi wagutse. Ahanini ibiharuro vyerekana yuko ndetse no guhanahana ibidandazo hagati y'ibihugu vya Afrika muri rusangi, ibiharuro vyerekana ko ibice 70% vy'urudandazwa ruhanahana hagati y'ibihugu bica muri iryo soko rusangi ry'inyabutatu yakomeza, EAC hamwe na SADC. Mu vyo bashimikira ko ndetse n'intumbero z'abanyenicubahiro abakuru b'ibihugu bahagarara cyane mu kubumbatira amahoro n'umutekano mu muryango w'ibihugu bigize ishirahamwe ryakomeza, kugira ngo dushobore korohereza abashobora guhanahana urudandazwa amahoro n'umutekano, ndetse tworohereze n'abanyamitahe gushobora gukora batekaniwe muri uno muryango. Navuze ko ahanini ushimikira ku nkingi zine. Izo nkingi nazo ya mbere akaba ariyo guteza imbere ubutunzi bw'ibihugu biciye mu bisata nduzabutunzi bw'ibihugu. Ikindi naco nuko kandi bashimikira ko mu kuduza imibereho y'abene igihugu ubwabo, kugira ngo bashobore kugira imibereho myiza no gushobora korosha no guhamagarira kandi imitahe ishobora kuza gufasha mu bisata nduzabutunzi. Ibyo byose rero bigashoboka mu gihe hari amahoro n'umutekano. Muri iki gisata nyene c'isoko rusangi, nuko musanzwe muzi nko mu gisata c'ubwishingizi twese turakoresha ama assurance, ariko ico novuga nuko gushika ubu abatwara ibintu n'abantu bakoresha muri iki gisata cyo gutwara abantu n'ibintu bahurikiye mu bihugu vyakomeza, baremeranije yuko bokoresha ikarata imwe ariyo carte jaune dukomeza, iheza ikabaha uburenganzira bwo gushobora kujabuka imbibe hagati y'ibihugu bigize umuryango wakomeza. Kubona igihugu c'u Burundi carizewe n'inama y'abakuru b'ibihugu gira 23 y'ibihugu bigize umuryango wakomeza, nicerekana yuko igihugu c'u Burundi kiba gifise icizere mu makungu. Hanyuma kikerekana kandi ko igihugu c'u Burundi ari nyabagendwa. Murumva rero kwakira abantu bavuye mu bihugu bitandukanye birenga 20 vya Afrika, ndetse no kwakira ibikorwa nk'ibi ningira kamaro ku gihugu cacu c'u Burundi, kuko biradufasha mu myiteguro kuja ku rundi rugezo rwo kwakira amanama akomakomeye. Ica mbere, ica kabiri nuko duheza tukakira ingenzi, gutyo abakorera mu bisata byo kwakira ingenzi n'ibisata byo korohereza ingenzi nabo bagaheza bakahatorera koyo. Akaryo rero keza ku Barundi na cane cane abagwizatunga, baba abagwizatunga bato bato canke abisununuye, rwabo rwaruka n'abandi, duhamagarira kwitabirira iryo huriro
novuga iyo forum économique kugira ngo turonka akaryo ko kushobora gushira ku meza natwe imigambi tuba dufise hano mu gihugu cacu Burundi ndetse no kurata ama opportunité d'investissement ari mu gihugu cacu Burundi mu bisata nduza butunzi bitandukanye. Novuga nti nkuko dusanzwe tubizi igihugu c'u Burundi kiracari igihugu co guhurumbira nk'igihugu co gushiramo imitahe, bisaba rero yuko iyo forum économique iryo hwaniro ry'abanyamitahe abadandaje ndetse n'abatanga amafaranga bavuye mu bihugu vyakomeza twogerageza kugira ngo dushobore kugitabirira no gushobora kuzana imigambi natwe dushira ku meza gutyo turonka akaryo ko kuyiganirira no kuyihuza n'abandi baba bavuye mu bihugu vyakomeza. Ari naco bituma rero twama turiko turahamagarira abarundi kumva yuko kwinjira muri iyi miryango y'amasoko rusangi nk'igihugu tugendayo kugira ngo twagure imbibe z'abagwizatunga bo mu gihugu cacu Burundi bashobore kuronka amasoko aho bashorera ivyo bimbuye. Tugaca tubahamagarira rero gukomeza umurindi wo kugwiza umwimbu na cane cane ku biterwa njabuka mbibe bigaragara yuko bifise amahigwe muri iryo soko rusangi ryakomeza ndetse bikongera bikagira n'amahigwe mu nyabutatu y'isoko rusangi komeza EAC na SADC kugira ngo dushobore kugwiza natwe ivyo dushorera hanze gutyo balance commerciale yacu muri aka karere kakomeza ishobore kuduga. Igihugu iyo kibaye nyabagendwa aba ari cizere ku gihugu, bivuga yuko ico cizere haraza ingenzi zitandukanye ndetse zikaza mu gihugu cacu Burundi zikabona iviza by'u Burundi zikabona aho zishobora gushira imitahe mu gihugu cacu Burundi gutyo bigashobora kuzanira akamaro umwene gihugu uwo ari we wese. Rero novuga nti kuba dushobora gukoranira mu gisagara ca Bujumbura ari ibihugu 21 bizoba bihahuriye, murumva ko ubwa mbere n'abene gihugu bwabo bazomenya ibisoko rusangi ryakomeza, bamenye uturusho bashobora kuharonkera, bamenye n'amahigwe bashobora kuronka muri iri soko rusangi ryakomeza. Ari naco bituma tubahamagarira na cane cane abajeje kumenyesha makuru kubandanya bamenyesha abene gihugu ivyerekeye iri soko rusangi kuko nivutse no munsi. Murumva ko yavutse mu mwaka w'igihumbi 1981 nuno munsi kabihari neji kazobihari. Bisaba rero ko twitegura kugira ngo dushobore kuvyaza umusaruro yinjira ry'u Burundi muri umuryango w'isoko rusangi ryakomeza. Ku myiteguro y'uru rubanza rudasanzwe rwo kwakira inama y'abakuru b'ibihugu gira 23 y'abakuru b'ibihugu n'amareta bagize umuryango w'ibihugu vyakomeza, novuga ko isa niyimaze gutera intambwe kuko murazi yuko mu kwezi kucenda twasinya amasezerano hamwe na secretariat ya komeza yemeza yuko hagiye gutangura imyiteguro nyezina yo gushobora kwakira inama igira 23 y'abakuru b'ibihugu n'amareta. Imyiteguro rero mu bikorwa byose bizoba mu nteguro y'iyo nama bisa n'ibiri ku musozo kuko dusigaje imisi mike ndetse ibikorwa vya mbere bikazotangura kuva ku itariki hariho bizoba business forum ya forum economique izoba ku itariki ya 28 ukwezi kw'icumi no mwaka nyene, hanyuma buke hace hakurikira inama y'abashikiranganji mu byo bajeje harimo imigenderanire ndetse n'ibindi bihugu. Muca mumva yuko imbere yaho muri indu nyene turimo hategerezwa kuba hariho inama z'abahinga ziriko ziraba zibera hano mu gisagara ca Bujumbura. Rero novuga nti imyiteguro yatanguye kera ahubwo tuza turi nyezina mu kushira mu ngiro imyiteguro twateguye kugira ngo itariki ya 31 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2024 isange twiteguye. Accord de siège amasezerano arategekanya neza ingene imyiteguro igenda n'uruhara rw'umwe wese yaba leta y'u Burundi ndetse na secretariat yakomeza umwe wese cajejwe kugira ngo dushobore
kwitegurira neza iyo nama izobera hano mu gihugu cyacu Burundi, ndetse tugahamagarira n'abanyagisagara muri rusangi gushobora kwitegurira ingenzi ziza zimwe zarashitse hano mu gihugu cyacu Burundi n'abandi bariko baraza. Bahamagara n'ibisata byose vya leta, baba bakorera ku yinjiriro ry'u Burundi ndetse n'abandi bose kugira ngo bashobore gushira ingufu hamwe, dushobore kwakira ingenzi ndetse bave ngaha babonye ingene abarundi dusanzwe twakira neza. Ikindi nuko duhamagarira abanyagisagara mu gisagara ca Bujumbura, kuko hejuru y'ayo manama abantu bakenera kubaho, bakenera kwiyunguruza ndetse bagakenera n'ibindi byose bishobora kubafasha kubaho neza hano mu gisagara ca Bujumbura. Tubahamagarira rero kushobora kwerekana kagatima k'abarundi ko kwakira abantu neza, ndetse na cane mu gutanga des services de qualité, aho bazorara, aho bazofungurira, mu byo bazokenera byose, kugira ngo dushobore kwakira abantu neza nkuko dusanzwe tubikora. Radio television turakunda cyane.